Yes, ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya maze iminsi ndiko ndigisha kuvyerekeye urugo nkabanza kubandanyiriza hamwe n'umushinga ntawe wanje Olivier Hakizimana ku bibazo abantu benshi batubajije n'amasentima kuvyerekeye urugo. Rero no musi tugatubandanye kuri cacigwa cyo gushima ariko dushimangire cyane ku kibanza cyo kuruja mu ijambo ry'Imana kuko Olivier bihereje ko ubuheruka buryo umuntu ashima Bibiliya yuzuyemo intahe y'ingene abantu bahindutse batanguye gushimira Imana batanguye gushimira Imana muri vyose kandi Dawidi wewe n'ibintu yakoze cyane nico gituma Imana imwita ngo l'homme selon le cœur de Dieu kuko yari umunyavyaha bene de yarakoze ibyaha vyose nico kimpumuriza yarakoze ibyaha byose ariko yarafise ubutima kugaruka ku Mana no gushimira Imana ati naho nabikoze Mana ndaje imbere yawe ndagushime kuko uri Imana idahwanye n'ibikorwa vyanje uri Imana iri hejuru iri inatteignable idakogwa ko itababaza itaruhishwa n'intege nke zanje rumba ntere intege kandi nanje ndi ntere intege kuko hari mu rugendo rw'urukirisi umuntu yama yipfuza ati ifoko mba parfait acaha tabiki ngenda atagasemwe ariko n'Imana n'ijambo ry'Imana ryo neri dukuraho ibyaha niryo ritwoza ritweza wowe nyene ntavyo ushobora. Rero nashaka n'ukuri tubandanye dusoma dusanga ijambo ry'Imana kuvyerekeye iryo jambo ridufasha kuluwa gushibira Imana nkuko nabivuze buheruka Zaburi 133 ndayikunda cyane niyo yampezaga muri no misi aho Dawidi atangura ati je bénirai ku murongo wa 2 l'Éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche que mon âme se glorifie en l'Éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent. Amen. Rero ikintu cyose utangwe kuri kurashima umenga Imana itangura kukugurura amaso nico ituma utangura no kuvuga maze no kuvugishwa ku buzima bwawe. Iyo utanguye gushimira Imana ubona diferama ubona ukundi ukaca utangura kubona n'ivyo utahura ubona hama rero iyo umaze gukunda iyo Mana bituma nuwo mwubakanye mubona ukundi ahagwaye ucubona ko aremvye ucumva ubabaye ucugira wa mutima wa data uti Imana riga mugendera mufashe mutabare araremvye ikosa giwe riraba wewe directement uvuga utiriga Mana ibara riraguhiriga mufashe ararushe hama iciza kimuvuye kuvuga ati yo amen Mana ndabonye ikuboko kwa biciye muri we kuko après tout umwana w'umuntu ntacafise kizima tanga kitavuye ku Mana. Sinzi ico vyumvirako. Imana ishimwe cyane uriko aho Nathalie uriko uravuga Dawidi hari igihe mpora ndamwiyumvira ko Dawidi turamumenyereye nk'umwami turamumenyereye nk'umuntu yakubise hasi Goliyati turamumenyereye mu bintu bitandukanye hariyo abantu b'abashakashatsi mpora nsoma nigeze gusoma n'amartikle yabo bavuga kuri Dawidi hari ahantu muri verse imwe muri Bibiliya avuga ngo navukiye mu caha hari aho avuga ati navukiye mu caha bamwe bakavuga yuko ashobora kuba yaramuvyaye batari basangiye nyina n'abajya bene se hamba turabona yuko ari umwana umenga yari derese yari rejete abandone n'umwana barungika mu ntama nkaho umenga no kumwikura kuko turavye muri evenema ikomeye cyane aho tubona umuprofeta adasanzwe w'igihugu aje kugendera urugo rwase kubona yateguye bene se abandi bavukana bose mugabo wakamwibagira turabona yuko Dawidi hari ubuzima yarabayemwo kumbure mu buryo bw'amarangamutima cyangwa bw'amaemosyo bw'ibigumbagumba yakomeretse yababaye cyane ariko muri uko kubabara muri uko gutabwa n'abantu turabona yuko Dawidi ariho yahuriye n'Imana muri dimansi idasanzwe ariho yadevelopeye intimite hamwe n'Imana. Imana ishimwe hari aho adekrive Imana mu buryo butandukanye ku buryo ubona yuko n'ukuri hari aho yahuriye n'Imana. Hari umuntu yatubajije ikibazo ari muri Swede ariko aravuga ati ni gute umuntu yo developa iyo intimite n'Imana ubwo bucuti hamwe n'Imana.
kenshi rero ikintu nabonye gituma tudevelopa iyo intimite n'imana ni igihe tuba turi twenyine malheureusement ugiye kuraba abantu bose bagushingiye intahe ni bake bakubwira yuko bahuye n'imana bari mu bihe navuga byiza rwose bimeze twese turafise ibihe by'umubabaro by'agahinda ibihe byo gutabwa ibihe byo gukomeretswa ibihe byo kwibagirwa ibihe bya esheke ibihe byo kwiboma ibihe by'amafuti n'ibindi bitandukanye bifise by'ubugaragwa bifise ingene byatumye nuvuga tudekuvura imana muri audio twigeze kugira sinibuka iyo ariyo Nathalie yarigeze kuvuga umuntu yamuhezagira yavuga ngo ugomba kumenya ngo imana ngo yahora avuga ati nuyisabe indoze de douleur de souffrance donc nkaho umenga hariyo agahinda cyangwa umubabaro ndazi ntibyoroshye kubyisabira bien sûr ariko sinzi hariyo une profondeur biduha kudekuvura kuko ibi bisayangana kenshi nk'uko biri superficielle niko biduha kubona ibintu biri superficielle ariko hari igihe uba ahantu nk'uko abarundi bakunda kuvuga ngo aho umwana arira ngo nyina ntiyumve aho niho uhurira n'imana muri dimension idasanzwe maze ukaba umuntu avuga ngo nari narumvise bavuga ibyawe ariko uyu munsi amaso yanjye yakwiboneye ambatu yanjye yakwiyumviye rero nka Dawidi turabona yuko hari aho yahuriye n'imana rero iyo ushitse aho rero utangura kuvuga imana mwihuriye imana mwibonaniye ni naho n'ishimwe ryawe riduga mu yindi dimension amen ubuze iyo suje y'ingorane y'intambara cyangwa y'ubugaragwa nibuka ko nigeze kugira sehi ndende dawe kuri ku bugaragwa aho kameme byamfashe n'umwanya wo kuja kurimbura kuraba mu by'ukuri mu buryo bufatika ingene ubugaragwa bumeze ingene ku murango hameze ngene mwijoro haba hameze bene data hari ubushuhe buteye ubwoba ku murango n'imbeho iteye ubwoba mwijoro ku buryo n'amabuye aturika donc na ca kindi washobora kubakirako kiraturika ariko après tout hariho ubuzima mu bugaragwa naho umuntu bibaza ngo nta kintu kiba gihari hariho ubuzima buhari hari ibikoko vyadapta hari inzoka ziyadapta hari inyoni zibayo difficile marko buriho rero nkundi jambo ry'Imana bivuga ngo je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur hari abantu benshi nivyo bipfuza kugendererwa n'Imana ariko hari abariko baragendererwa n'Imana batazi ko bariko baragendererwa n'Imana nukuri hari igihe Imana ikugendera ntumenye ko wagenderewe n'Imana kuko twamatwiza ngo satani yanteye ngo heraba ku kazi ngo muhira abantu banane no Imana ikirakuraho peut-être urufatiro y'ibintu byinshi wubakiye ku imyaka myinshi kugira izane ijambo ryayo amen bakubwiye bati urumva utaronse inshuti n'abagenzi bakurangira akazi ngo uronke ngo poste muri rya banke ngo nushobora ngo hajye bahaje bafise connection ngo hande ho ntibishoboka Imana ikace yugara ikugara babatande n'amaongre n'inshuti bahora bagutera intege bahora bagufasha akazi mu yindi minsi bahagutera akagere ugatangura kwicurikira ngaho Imana ikakubwira ati rega nyumviriza ngendera birashoboka urashobora kubaho udahagaze ku bandi bantu utumvirije inkuru z'abandi beshwaho n'ico ndakubwira rero ukuja mu ijambo ry'Imana ni kuremeshwa na ba Dawidi na ba Mose abantu bose baratawe ba Yosefu baratawe Yesu yaratawe muri indi dimension ba Paul nta muntu numwe yagendanye n'Imana atabanje guca ahantu yumva umenga aratewe n'ingorane arababaye mu vyarimwo rero nturondere cyane ntabavuga ntikuronderega kugendererwa n'Imana raba deje ivyo urimo manzo vy'ukuri wicare urabe ivyo wibaza ko bitameze neza ari ugasanga c'est un rendez-vous divin izo désert kenshi Imana ntizi kuvugiramo kubera iki ubugaragwa n'ahantu atakina nta repère visuel nta kintu gifatika ubona kiba gigisigaye ya mazu wa orufise muri ville cyangwa imigenzo rufise aho rurimo ahantu hasa neza hatotahaye ibyo byose utakibibona iyo myonga n'ibintu byinshi byari bihari bitagihari niho vy'ukuri umenya gukonta ku Mana kandi Imana iri yerekana donc vraiment les déserts cyangwa les problèmes zo mu rugo rwacu si zibi na gato ubwa mbere na mbere usanga ari Imana ibanje kukugendera bugira kabiri ibishaka gukuraho urufatiro rutari gwiza uruzi ko ari byiza sino ari bizima wahagaze mu ijambo ry'Imana beneda urarengana sans problème
uri kuvuga ibyo unyibukije hariyo amajambo nahora numva abantu bavuga ngo imana hakuguhomba yo guhombya urumva nagomba kukubwira ko mbere uri kuranyumviriza uri kuratumviriza ni uko burya imana iri terima jalo ngo namuhemu yadushizemo niko ijambo ryayo rivuga ni ukuvuga icyo yitayeho cyane priorite yayo si uguhindura ibyo urimo priorite yayo ni ukuguhindura priorite yayo ni ukigushikana aho uba muri intimite nayo kuko ubwo nibwo bugingo wibuke Yesu ariko aravuga ariko aradefinisa ubugingo budashira mu butumwa bwiza bwa Yohani ikigabane cya 17 umurongo wa 3 Bibiliya iravuga mu gifaransa ngo or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé ton fils Jésus. Donc turabona ngo ubugingo budashira ngo nuko bakumenya c'est qu'il te connaisse. Iryo jambo ni jambo ugiye kuraba mu giheburayo Bibiliya iki Nouveau Testament yanditswe mu kigiriki Ancienne Alliance nayo yandikwa mu giheburayo mu giheburayo ijambo connaître ni ijambo bakoresha iyo umugabo ahuye n'umugore wiwe mu mabanga mpuzabitsina muri relation sexuelle ni naho tubona nko muri Genèse umenga ni chapitre 4 aho bavuga ngo Adam connu sa femme Ève et elle enfanta donc connaître ni igihe unywana n'iyo intimite yo kubana hamwe n'Imana rero turiko turavuga ivyo bihe by'ubugaragwa cyangwa ivyo bihe by'ingorane je nkunda gutanga iki gicapo ni igicapo novuga kinkorako ni igicapo kinkorako na cyane cyane ku nkuru y'umwana w'icangazi burya dukikujwe n'amaradiyo menshi yirirwa arasemerera yirirwa aravuga hari amaradiyo à longueur de journée aguma atubwira ingene turi beza ayandi aguma atubwira ingene dukomeye ayandi ingene tukiri bato ayandi nayo ingene dutunze ayandi nayo ko dufise inshuti nyinshi ayandi nayo ko tuva mu muryango uhambaye ayandi nayo ko turi abakene ayandi nayo atubwira ko turi abatindi ayandi nayo atubwira ko atangabire tugira ayo maradiyo aravuga yose mugabo hariyo situation camwo ayo maradiyo akagenda arazima imwe ku yindi ndibuka ko hariyo ministere twari turimwo twahora tuja kuvuga ubutumwa muri prison hariyo n'iyindi ministere twarimo twahora tuja kuvuga ubutumwa mu bitaro ahama kwanza nk'ikizwa mu ndwi ya mbere canke ya kabiri nk'ikizwa turi dufise iyo groupe twaja kuvuga ubutumwa mu bitaro hariyo rero abo twahura bakatubwira ari uwo muri bitaro ari uwo muri prison ngo udashimira Imana ngo yanzanye muri prison ngo nukuri ngo vyatumye ndayimenya nkavuga nti ivyo nivyo ni oui et non kubera iki kuko nimba ari Imana yakuzanye muri iyo prison no kuvuga niyo yatumye wibajya amahera urumva amoye ko baba barakujanyeyo bakubeshera ariko igituma wayumviriye muri prison ukubera iki igituma wayumviye aho mu bitaro n'ukubera iki n'ukubera ayo maradiyo yose yahora akubwira ingene uruwa grave uruwa hatari yazimye maze ya radiyo yamye ivuga umve ntitanguye muri ako kanya ariko yamye ivuga kuva kera iyo rero uca utangura kuyumva aho rero niho muraca avuga ngo yo ngo rivyi ngo nukuri ngo kuva ntangiye guca muri ibi bihe ngo sinokubwira Imana ndiko ndadekuvura urumva ndafise mwene data mu Bubirigi yaciye mu bihe bidasanzwe nawe arakubwira Imana ukumvura amarereje arakudekriva Imana ukavuga uti nukuri ahubwo nkwiye kwicara ku birenge byawe ukanyigisha ukantoza kabisa urumva hari aho bahuriye n'Imana ni ukuvuga hariyo amaradiyo yazimye maze iradiyo y'Imana irasubira iraba audible asubira kuyumva neza rero n'ivyo à travers y'ingorane umuntu arasubira kumva Imana na satani nawe muri ivyo bihe wakubititse hari igihe radiyo yiwe nayo ivuga rwose ugiye kuraba muri iki gihugu tubaye muri Canada n'abantu bafise mu ibintu bifadika ariko n'abantu ba mbere biyahura cyane ugeranije no mu Burundi aho tuva aho abantu bafise ibintu bike bifadika
ariko usanga ari bake nabo biyahura. ni ukuvuga etape ya mbere ni muri ibyo. hama nk'uko turavuga rero mu ijambo ry'Imana turabona mu ijambo ry'Imana atravers y'abagabo n'abagore bajyanye n'Imana bagiye bayidekuvura experience zabo ziratwigisha ubwizigirwa Imana yagaragaje mu buzima bwabo biratwigisha ibyo bigatuma tubona Imana bigatuma kuko wibuke mu ijambo ry'Imana cyane cyane mu isezerano rya kera turabona aho baguma bavuga Imana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo. ikintu baguma basubiramwo ayo majambo no kubera iki ni kubw'imvo zibiri. imvo ya mbere izo nizo nzi. imvo ya mbere ni uko baba bariko baravuga Imana y'amasezerano. Imana ishimwe. Imana y'isezerano rya Aburahamu yavuze yuko izomuha posterite ingana n'umusenyi w'ikiyaga cyangwa inyenyeri zo ku ijuru. hamba ikindi nacyo baba bariko baravuga ngo uwabaye umwizigirwa avec Aburahamu, uwabaye umwizigirwa na Isaka, uwabaye umwizigirwa na Yakobo azoba umwizigirwa hamwe natwe. Imana ishimwe cyane. rero mu ijambo ry'Imana turahigira byinshi. Imana ishimwe cyane. hinge ndabahe Natali nawe umuntu yava agerageza kuba pratique akavuga ati none Natali vya vrai mu rugo ibintu bifatitse umuntu yovifatamwo gute kame mari gihe tubabazanya. je naho mvuga nti igihe cyose byashika nkumva uri vyasa nkumbabaje sivyo vyaba ivyo nibwiye canke vyaba vy'ukuri parce que birashobora kuba ari ma situation rebe ndashobora kuba navyishize matari ivyo canke vy'ukuri yankomerekeje bivuye ku nyifato mbi yiwe. nasanze Imana ishobora kubikoresha mu buryo bwiza cyane kuko nkuko nababwiye ingorane zose Imana irazikoresha kugira kwiyereke. ugasanga warabwiwe yuko umugabo ategezwa gukunda kuno na guno ategezwa kugira bijya na bijya kugira kwereka ko gukunda sivyo. bakabwira ati le prince charmant, l'homme extraordinaire wo mu mpwemu yakijijwe avuga ubutumwa avugishwa ategezwa kwifata gutya na gutya na gutya na gutya. atabikoze ukumva urabaye skandalize. rero Yesu iyo yemeye ko izo situation ziba zishika dans le couple quelque part ibishaka aussi no gucagagura ukuntu mbona abantu kugira nsubize iteka Yesu mu buzima bwanje, nsubire kumenya ko ari we soko y'urukundo vy'ukuri kuko yatubwiye ko twebwe tuzoba des sources de bénédiction pour les autres. suko abandi bazoba de bénédiction pour nous, ni twebwe dutanga ariko tugahabwa tukivuye ku Mana. Amen. rero ugasanga plus tu médites la parole de Dieu niho ushutangura kubona bimwe ikintu kiza gushingira naho ico kintu ugasanga mpwemo yaragukoze ko Natali muri Galates 5:22 ni icamwa camwe muyera ni camwa ni mwe muyera ameri camwa cyo kwihangana cyo gukunda cyo guteka n'ibindi byose camahoro. si je ntezo giproduce naho nagerageza kubishura ku nguvu zane ntibishoboka. ndibuka indi umunsi umwe Mungu wanje wa nyuma yagiye kuryama arangora vra umunsi arangora aransaza bene da ntimukambone mbihiwe vra ndabishe pe nukuri nashishwe masa nabi vra. uwo munsi ndagerageza kumuryamika ati reka gucererwa sinzira ejo ufise ishuri umwana aransarana aranka pe yanse ndababara ndateba ndatabaza uri ntore vigendo uramuhungu wawe vra byarananiye mugabo ndandaza muri saro numva ndababaye nduva ni Imana none ku mwana kiciye akunda kungora guke ni kubera iki qu'est-ce qui ne va pas kubera iki uyu mwana ngora none afise ingorane yihe numva ntangwe kubwira Imana nti nyereka ingorane afise ntabaru nyereka ingorane zoba zihari. numva Imana imbwiye ati Natali nya pas de problème. numva ndatwenze nti Imana nta ngorane ningereje kunduhisha quelque part. Dieu m'a amené dans une dimension imbwiye ati Natali icupre se va dans le naturel ntugihagarereko hagara kuco je ndakubwiye nta ngorane ihari. umunsi ndavuga nti Imana niba uvuze ko atangorane ntayihari naho ico ndiko ndabona muri aka kanya kitarico. Est-ce que mes sentiments mes émotions zari troublé bien sûr nari mbabaye ariko nari meje kubwira Imana imbwiye ati nta ngorane wowe tuza. Amen. rero kenshi turashaka kurondera biciye mu bwenge bwacu canke ivyo twumvise canke ivyo twabonye ahandi ariko bikatunanira kuza kwisoko ari we Mana yo mwijuru afise ica tubwira cukuri bijanye n'ubuzima bwacu. Amen. numva ntuhagarika ngaha. Imana bahezagire cyane mugira umunsi mwiza canke uri mugoroba mwiza bijanye naho muri. Amen.